Nshuti namwe bagenzi muriko muradukurikirana kaze mu kiganiro intwaro nziza. Ikiganiro intwaro nziza ni ikiganiro mushikirizwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu kiganiro c'uno munsi turabashikiriza uko intwaro yifashe mu ntara ya Buhumuza, aho igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bishikiye ku rubuga. Ndaruhekere Denise Buramatari w'intara ya Buhumuza akaba ashima uko intwaro nziza yifashe, aho leta yegereje intwaro abenegihugu mu kugabanya intara n'amakomine, baraheza baragwiza amazone, imitumba n'amakaritie mu ntumbero yo kwegereza intwaro abenegihugu. Buramatari w'intara ya Buhumuza akaba ashima ko leta yegereje uburyo mu makomine kandi imigambi ikaba itegurirwa ku makomine mu ntumbero y'uko iterambere ritegurwa na beneryo. Iyo ntara ikaba iriko irubaka igorofa rijanye n'ibihe, abenegihugu bakaba baraterereye muri ico gikorwa. Buramatari w'iyo ntara akaba yarahamagariye abajejwe amakomine ko bokwitaba igikorwa co kubaka aho bakorera. Ndaruhekeye Denise Buramatari w'intara ya Buhumuza aratwiganira icokorwa mu gukunda no gukundisha igihugu. Mu vyo yatuganiriye yarashimikiye ku gukunda igihugu ari uko umwenegihugu yumva ko igihugu ari iciwe kandi akumva ko ibikorerwaho bimuraba, akongera akubahiriza amategeko kandi akamenya ko hari ivy'igihugu bimusaba akora canke yubahiriza. Gukunda igihugu ubwa mbere nuko umwenegihugu ari mu gihugu yiyumva ko ahari ari iwe, akumva yuko ibikorerwaho nawe bimuraba. Ico gihe aramenya kubahiriza amategeko agenga igihugu n'ayagenga ibiri mu gihugu, kandi nawe akamenya ko hari ivyo igihugu kimusaba ko akora, ivyo twokwita mu rurimi rw'igifaransa kumenya les droits et les devoirs. Ico gihe amaze kubimenya akabikora, ibindi akavyubahiriza, abakunda igihugu. Hariho kandi n'ibimenyetso vy'igihugu, hakaba n'indirimbo, turazi nk'ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu, turazi nk'ibijanye no niyo ku mashure hajya baririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu cacu baduza idarapo, ko abenegihugu mu bisanzwe bategerezwa guhagarara bakarindira, hama abana bahejeje kuririmba nabo bagaheza bakabandanya urugendo. Ivyo birerekana gukunda igihugu. Ibindi kandi twovuga ku bijanye no gukunda igihugu nuko umenya kubungabunga ibiri muri ico gihugu, ukamenya kubungabunga inyubakwa rusangi n'ibindi bintu byose rusangi bihurirwako n'abantu benshi, hanyuma abantu bakamenya gukorera ibintu vyiza igihugu cabo, bakamenya kukigirira neza, kugisukura, kukivuga neza, kugikorera ibintu vyiza, kubaka n'inzu nziza aho babaye bivanye n'amikoro baba bafise, no gukora ibindi bikorwa vy'iterambere bituma igihugu kivugwa neza kikagira isura nziza. Ivyo ni bimwe mu vyo twovuga yuko vyerekana ugukunda igihugu. Hariho aho usanga hari nk'inyubako ugasanga hariho abariko barayigirira nabi, canke nk'amazi ariko arisesa, canke ituyo y'amazi yatobotse, canke ibindi vyononekaye, umuntu akabicaka akarengana ngo ivyo ni vya leta ngo canke ngo ntibimuraba. Ico gihe rero iyo ukunda igihugu uramenya ko nawe bigufitiye akamaro, bifitiye n'akamaro mwene wanyu canke uwundi muntu, ugaheza ukamenya ingene ubibungabunga, utabishoboye ugahamagara abashoboye kubibungabunga kugira ngo bigende neza. Muri iki nyene kijanye n'intwaro ibereye mwavuze, turavuga n'ikijanye n'uyu mugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Uyu mugambi wo kwegereza ubutegetsi abenegihugu biragaragaza koko intwaro ibereye, kuko ubutegetsi bwaregereye abenegihugu. Murabona intara zaragabanutse, naho ubwa mbere abenegihugu batabitegera neza. Intara zaragabanutse kuko zaragutse, zagabanije igitigiri hanyuma ziraguka.
amakomine agabanya igitigiri araguka, ariko amazone aragwizwa n'imitumba iragwizwa kugira ngo vy'ukuri umwenegihugu ivyo akeneye abisange hafi mw'izone. N'ubu rero biragaragara ko intwari ibereye iriko iratsimbatara kuko ivyo abenegihugu vyinshi bakenera babisanga mw'izone, aho twovuga nk'ibijanye no kwandikisha abana bavuka, gufutisha bapfa, kwandikisha ubugeni, kugira ubugeni, ivyo vyose ubu bikorerwa mw'izone. Nta mwenegihugu yohava avuga ngo biramuruhisha canke ngo yabiretse kubera ko ari kure, bwoba ari ubugaba canke hoba harimwo kagatima ko kudakunda igihugu. Nico gituma rero tukenguruka kandi n'abenegihugu barakenguruka cane bivanye n'ivyo bariko barabona. Ikindi kandi turiko turashima muri ibi bijanye n'intwari ibereye n'ivyo turiko turabona bijanye n'ingene leta iriko iregereza uburyo hasi mu makomine burangura imigambi y'abenegihugu. Turazi yuko mu biringo biheze imigambi yarategurirwa i Bujumbura kandi irangurirwa ruguru ino hagati mu gihugu, bikatugora kumenya ivyateguwe, mugabo ubu imigambi itegurirwa hasi hanyuma ikarangurirwa aho nyene yateguriwe. Nico gituma rero turiko turavuga yuko ivyamwa vy'intwari ibereye turiko turabibona. Aha turiko turubaka inyubakwa y'ibiro vy'intara, murabona iyi dusanzwe dukoreramwo ko itajanye n'ibihe tugezemwo niyo turiko turaja. Twaraciye rero dufata umugambi wo kubaka inyubakwa y'ibiro vy'intara igeretse 5 kugira ngo vy'ukuri tujane n'ibihe n'imbona kazoza n'iterambere, tugende twese turiko turatera imbere muri ibi nyene cyo gukunda igihugu n'intwari ibereye. Ni vyiza ko abantu bisanga bariko bakorera ahantu heza, umutware akakirira abenegihugu ahantu heza kandi ivyo bakeneye bakabironka neza. Ni muri iyo ntumbero rero twagize na twebwe umugambi ujanye no kubaka inyubakwa y'ibiro vy'intara igezweho izoba igamije kuja mu mbona kazoza. Ntawo hava avuga ngo ibiro dukoreramwo mu mbona kazoza ko twoba turiko turabandanya mu ntwari ibereye. Ivyo mu ntwari ibereye bijana n'iterambere. None rero iyi ni mu ntumbero yuko tugaragaza ko iterambere ari iry'iwacu, ari iry'abenegihugu, biboneka neza yuko abenegihugu nabo bariko barategera akamaro kuko kwegereza ubutegetsi abenegihugu. Turiko turayubaka mu buryo abenegihugu nyene batanga hamwe n'ingo leta idushigikira. Leta yarashizemwo ukuboko, yaraduhaye miliyaridi n'inusu wongera ku buryo abenegihugu batanze, aribwo turiko turakoresha rero ubu aho mubona turishima kuko igikorwa twagitanguye ku itariki 6 z'ukwa 12, mukaba mubona igeze ngaho. Twebwe tuvuga tuti turakenguruka, ariko kandi ntitwifuza ko tuzohagarara. N'ubu abenegihugu bariko baratanga kugira ngo turonka yo guca tuduza ibikurikira. Hariho rero n'izindi nyubako nyene ziriko zirubakwa turetse y'intara, hariho n'amakomine twarayahamagariye ko ikomine yose itegereza kugira ikintu yerekanye muri iki kiringo cyo kuva muri 2025 gushika muri 2030. Komine yose irafise igikorwa iriko irakora. Komine Butaganzwa ubu baza baratanguye kubaka nabo nyene ibiro vya komine, na cane cane ko bo batana amanyubako bari basanzwe bafise yisaganirizo bashobora gushiramwo abakozi. Murazi yuko muri iyi ntumbero nyene yo kwegereza ubutegetsi abenegihugu, abakozi benshi bahora bari mu bushikiranganje, bamwe badaduze mu ntara, abandi bari mu makomine. Arico gituma amakomine twaciye tuyahimiriza nayo yubake amabiro ajanye n'ibihe. Komine Butaganzwa rero yaratanguye, yego hama n'izindi nyubako kandi ziriko zirakorwa handi. Abandi bose n'abatari bwatangure barabishizemwo muri ubu buryo, muri aya mafaranga agiye gukora muri uyu mwaka wa 2026 ushira 2027, bose bagiye guca batangura igikorwa kijanye n'inyubako
z'amakomine zigezweho. Migabo Amede musitanteri wa komine Muyinga aradushikiriza ko abenegihugu bo muri komine Muyinga bamaze kumenya no gutahura inyigisho zo gukunda igihugu barabiye mu nyifato ibikorwa amajambo atandukanye bashikirizwa. Abenegihugu ba komine Muyinga novuga yuko bamaze kumenya akamaro kandi bamaze kumva no gutahura inyigisho zo gukunda igihugu. Ivyo turabibonera mu bikorwa bitandukanye, mu nyifato zitandukanye, mu majambo atandukanye badushikiriza. Aha novuga hari ibintu vyinshi muri kahise twabona vy'ukuri ko bitari bwagaragare ko abenegihugu bakunda igihugu. Ubu turabona ko abenegihugu bubahiriza cane nk'ibimenyetso vy'ukuri biranga igihugu. Aha novuga nk'idarapo ry'igihugu cacu no musi ririmo riraduzwa, urabona ko bose bifashe vy'ukuri nk'abubashe ico kimenyetso. Mu minsi idarapo ririmo riraduga abenegihugu babandanya barengana mu gubu urabona ko baciye bahagarara. Hariho kandi n'ibimenyetso rusangi canke ivyibutso ubona yuko babishikiriye bahaciye ubona ko bavyubashe. Hari ivyibutso vyinshi mu bihe vyagiye birengana, vyagiye bisenyugwa, vyagiye bisamburwa n'abenegihugu. Mu guno munsi ibisanzwe bihari urabona yuko vy'ukuri bikingiwe bivanye n'inyigisho twagiye dutanga. Ikindi tubona hariho ivyibonekeza mu minsi aho wabona abenegihugu barangwa n'ubugarariji, ntibumva amategeko, ntibatahura amategeko cyangwa ngo bayubahirize. Mugabo uno munsi amategeko barayubahiriza, kuko mu manama tugenda dukoresha twagiye tubishikiriza. Ubu rero nta bintu vyo kugararija, nta vyo kutubahiriza amategeko tubona, nivyo biri mu biranga vy'ukuri ko abenegihugu bijanye no gukunda igihugu bari muri vyo. Ikindi tubona ko gukunda igihugu biri muri bo no kubaha amatungo rusangi, amashure, amavuriro, mbere ndetse no kuyakingira, amabarabara n'ibindi byose rusangi. Tuvuga duti mu vy'ukuri biri mu matungo rusangi y'igihugu canke ya komine. Naha turavyibuka muri kahise abana amashuri nibo bayisamburira. Mugabo uno munsi ngira ngo nubwo vyoshika hakaba hari umutekano muke, nta muntu yoba agenda umunyagihugu genda usambura ishuri, genda usambura ivuriro. Ibire nivyerekana ko ako karangamutima k'igihugu ko bagafise. Ikindi ni kwitabira amanama y'indongozi zitandukanye. Barazi yuko uno munsi kwitaba inama bahumvira vyinshi vy'igihugu, bakahatahurira vyinshi, mbere no kubaza bakabaza mwayo manama. Burya rero kwitabira amanama ni ikindi kintu gikomeye cerekana ko ivyo gukunda igihugu cabo vyamaze kwinjira mu maraso, mu misokoro yabo. Hanyuma rero no kwitabira amatora. Kwitabira amatora ni ikintu gikomeye, aho umwenegihugu wose avuga ati jewe ndi mu gihugu canje, ntegerezwa kwerekana ubu burenganzira mpabwa n'amategeko bwo kwitorera abazondongora, nerekane aho gihugu ushaka kwanje kuri, nerekane umutima wanje aho wipfuza. Ico rero cyo kwitabira amatora tubona muri komine ni ikintu gikomeye gose, mbere kubijanye no kubona ko abanyagihugu bakunda igihugu cabo. Hanyuma rero no kubahana mu butandukane bwabo, niyo abantu bama mu mishamirano uratahura neza ko ivyo gukunda igihugu biba bitarabinjiramo neza. Mu butandukane bw'imigambwe, bw'amadini, bw'amoko, ubu no musa abantu babanye neza. Hanyuma ikindi rero
kitwereka cyane ko batanguye nyine by'ukuri kwerekana ibijyanye no gukunda igihugu cyabo, n'ibijyanye no gutanga amakori n'amatagisi. Ni ibintu byagiye biragorana, mugabo ku bw'inyigisho zo gukunda nyine igihugu cyacu, abene igihugu no munsi urabona ko batanguye gutahura ko ya makori n'amatagisi atanzwe ko ari yahindukira akaza kutwubakira za nyubako rusange, bya bintu rusange, ko ari yahindukira akaza kutuvuza, akaza kutwigishiriza abana n'ibindi. No munsi rero muri komine Muyinga abene igihugu baho ibijyanye no gutanga amakori n'amatagisi birimo biratera intambwe cyane. Ubushize n'igipolisi caraza gufata abadashaka gutanga amakori cyangwa barimo baragira fraude, rwa rudandaza ruciye mu kinywabi rutemewe n'amategeko. N'ubu rero turabona benshi barafashe uwo murindi wo kubahiriza ayo mategeko bakacuruza biciye mu mategeko, nubwo hakiri bakeyi, mugabo turabona yuko benshi bafashe iya mbere mu kumva no gutahura mbere no gusigurira abandi ibijyanye no gutanga amakori n'amatagisi. Nivyo rero nivyerekana by'ukuri ko abene igihugu batahuye ibijyanye no gukunda igihugu cyabo. Hanyuma amatungo rero rusange inka yose, uno munsi nobaha akarorero gatoyi n'abarimo baratwumva. Ujya mu sitanteri waho hambere nko imodoka imufaniye kwibarabara, kugira ngo hagire n'abayirarira mu kurindira ko umufundaza yatanga amafaranga, cyangwa ari nk'ahantu yashayiye kugira ngo bamusunike yatanga amafaranga. Mugabo uno munsi ahubwo bohakwa no kuguterurana nayo, ati bugiye imodoka ni gwacu yaguzwe mu makori n'amatagisi dutanga, kandi ivyirimo irakora n'ivy'iwacu, ituma indongozi zacu zidushikira zikatuzanira amategeko azoduteza imbere. Ati iyi modoka burya ni gwacu, burya bishitse hakagira umuntu agira isanganya iba mu ya mbere iza kumwandura, cyangwa ahantu umutekano tutameze neza, iyi modoka turayizi ni iwacu, niho rica iseruka hakiri kare. Utundi turorero tumwe tugaragaza ko abene igihugu batahuye by'ukuri igihugu cyabo. Hafashimana Rangwit arongoye zone ya Rugari muri komine ya Muyinga arashikiriza ko umugambi wo kwegereza intwaro abene gihugu wabanezereye cyane, mu ntumbero yuko babapfunyirije urugendo. Abene gihugu bakaba basaba kubijanye na karanga muntu hamwe zokorerwa muri zone vyoba akarusho gusumba. Uyu mugambi wa leta rero novuga nti abene gihugu byarabahimbaye, novuga 100%, kuko wana ko ibintu barondera kenshi bagenda mu makomine, mugabo mu nyuma rero baca barabyegereza mu mazone. Nk'impapuro nka zose abene gihugu bakunda gukenera, hama amatestation de résidence, ama extrait d'acte de naissance, amatestation nka menshi barondera muri komine bayaronkera mu izone. Abanyagihugu rero bakaca banezerwa nuko kuntu babapfunyirije urugendo, kuko murabona nkuko namwe mubibona kuva ngaho gende Muyinga aho bagenda bagasangana mu sitanteri ntawe uhari, bukiye bagasubirayo. Mugabo ngaha niho tuba turi, bikaca biborohera, byabanezereye cyane. Gusa hacasigaye akantu gato abene gihugu bama basaba kujyana na karanga muntu. Kujyana na karanga muntu rero nubwo bazandikira ngaha, mugabo shatubanza kuzijana hariya muri komine bakazisinyirayo, bakavuga ati rero kujya batworohereje n'ibindi, ati hamwe nazo nyene zomanuka zigakorerwa mu izone, ati byo bakarusho gusumba, kuko naco kiri ni ikintu abene gihugu bakunda kurondera kenshi. Ego turazandika ngaha, mugabo cyo bisaba tubanza kujana muri komine hariya, hari usanga rero n'ubu ugasanga si hari kumira kari gakenewe byihuta, usanga umunsi umwe canke ibiri irahaciye. Mugabo muri make n'ukuri barakenguruka
ingene begerejwe ubutegetsi bikagenda neza kandi natwe nk'indongozi tukagerageza kuborohereza tukabakira neza ku buryo atamwene gihugu yoza mu byo dushoboye yogenda atatunganirijwe. Hafashimana Silvestre umwene gihugu yaragaragaje akamwemwe afise ahejeje gutora urupapuro rw'amavuka rw'umwana akaba ashima cane itunganywa ry'intwaro mu kwegereza intwaro abene gihugu. Jene naje guhiga urupapuro rw'umwana rw'amavuka kandi vyanyohe kubera nahashitse baranyakira neza ubu ntashe ndarutahanye. Mbaro turashimira leta igume twitaho mu kugira akigoro mu kutworohereza. Goje utuvugana afise imyaka 48 abana bane. Abo bane ro kujyondo nk'impapuro abo batatu kujyonda baronkera impapuro byaramvunye gose. Kubera ubushobozi bwari bugoye amatike yari goye nagiye mu yinga kane ngenda mbura. Mugo Burundi ndashimira leta akigoro ikiradufashamo. Ubu ndaje kugwandikisha ntashe ndarutahanye kandi banyakire neza mu mahoro n'umutekano no kusekesha basekesha mbaro ndashimira leta kukigoro kiradufasha kabisa. Twarabishimye cyane nkanje nari mfise umwana yarigiye mu windwi baca bavuga ngo adafise urupapuro rw'amavuko nari mfise burya butoyi burya bumanyi batanga bw'ubumanyi bica binsaba ko nja guhiga mu yinga nanje ngenda guhiga mu yinga nta buryo mfise bica bizaba ko mara nk'indwi yose umwana adasubiye kw'ishure ariko ubuje hano bica bikunda bica vyoroha n'umunyeshuri akaguma abandanya ivyigwa vyiwe nta na kimwe usanga uri murahomba bibonyemo. Je narabishimye cyane ahubwo nk'umuntu nk'ibintu je nari mbona bimfitiye intambamire niyo zari impapuro z'abana nizo ntambamire nabona zingora cyane gose nyene nkabona nyene ko nyene mbere je nabona mengo no kubareka no kwandikisha nkabivamwo vyose kubera nko n'ubu nari mfise nyene babiri batari banditse ariko naciye nabandikisha biratwungura kubera vya bihumbi 5 canke birenga vya twarutanga tuja mu yinga ntavyo utanga ubunkatwe ngaho ku mutumba ni mwanya mutoyi ucanye nusimba mu minota 10 ubushitse hano utegereza ko bagutunganiza ugacutaha. Aho niho ikiganiro cacu kigarukiye naho ubutaha.